Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abatunze umutungo mwinshi kurusha abandi ku isi. Uwa mbere ni Elon Musk, akaba atunze miliyari 452 z'amadolari y'Amerika. Uwa kabiri yitwa Jeff Bezos, akaba atunze miliyari 243 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatatu yitwa Mark Zuckerberg, akaba atunze miliyari 212 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kane hari uwo witwa Larry Ellison, akaba atunze miliyari 190 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatanu hari uwitwa Bernard Arnault, akaba atunze miliyari 178 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatandatu yitwa Larry Page, akaba atunze miliyari 171 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa karindwi hari uwitwa Sergey Brin, akaba atunze miliyari 161 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa munani